Mwaramutse mwese aho muherereye. Muri iki gihe Uburundi himirije amatora, muri iki gihe mu Burundi bari mu bibazo vyinshi, ibibazo vya politike, ibibazo vy'umutekano, ibibazo vy'ubukene. Mu gihe nk'iki abarundi novuga bari mu co twokwita akangaratete, urasanga birukanga ku Mana, benshi ariyo bizeye, ariko hagati aho hagaca havuka bimwe novuga muri Bibiliya bita abahanuzi b'ibinyoma, abantu bavuga ibintu sindamenya neza ahantu baba babikuye, ariko kenshi na kenshi uvyumvirije ubwa mbere na mbere usanga bitumvikana. Ego nivyo bavuga uti ivy'Imana nivyo abana ubwenge bw'umwana w'umuntu ntushobora kubitahura, ariko ubihaye umwanya ugasanga vyose ntivyari vyo. Ndavyibuka jewe mu gihe co mu 1997 n'umunani haravuga ubutumwa bwinshi cane, hari n'abo twakunda guharira cane ambwira ngo Imana yavuze ibi, nkavuga ivyo bintu Imana yobikora Imana si ikintu abantu bamanipira. Ubu rero nagira mvuge kuri uyu mugabo kuko igihe namwumvirije sinobesheje, namwumvirije igihe yabivuga bigishushe, haheze nk'imyaka 10, ubu urumva haheze imyaka 10 abivuze. Iyi video murayibona imaze 10 ans, 10 years ago, imyaka 10, abantu hafi umuriyoni, inusu y'umuriyoni, abantu barenze inusu y'umuriyoni barayumvirije. Yavuze ngo ubuhanuzi ku bihugu, reka nje muri browser ngaha ndagusomere, ku bihugu u Rwanda, Uburundi, Uganda, Congo, Tanzania. Izina ryiwe ni Damascene Gakwaya, neza ko izina ry'ikinyarwanda. Sinamuravye ko akiriko aravuga ko hari ibintu akivuga, ahubwo naza kuraba, ariko nibaja ko bitabaye ngombwa, ntivyangombwa ko ndaba ivyo akora ubu, kandi bisi kuvuga kuri wewe n'ubuhanuzi yatanze. Sindi kuvuga ku buhanuzi, reka ndeke kuvuga kuri uyu mugabo, mvuge ku buhanuzi. Ikindi ndagihereye hagati, ivya mbere yavuze ni vyinshi kumbura bitaturaba, kandi bigoye guhinyuza vyovyo, ukavuze ati Imana yateguye ibi, hagomba hateguwe Imana irabizimya, ico gihe ntushobora kumuhinyuza kuko Imana yarabibujije ntibibe, nako ntiwomuhinyuza ngo none ko vya bindi bitabaye, yarakubwiye ko Imana yabibujije ivyo ntivyabaye, which is a trick, ko n'agatrick baza bashiramo. Reka rero twumvire guhera kuri iyi saha aho tugeze. Reka mbere manure aya majambo gatoyi, bigera aha, hanyuma nce ntangura twumvirize, utege amatwi, hanyuma utangure kwiyumvira kiriko arabivuga, hanyuma ndagira komanteri iwawe. Niho bagenda bacumbikira mu mahoteli. Ni ukuvuga rero, ariko Imana irambwira ngo jenoside yayikuyeho, nubwo bayikora bayitegura nibo bazapfa. Ni ukuvuga ngo rero Imana ahubwo igiye kuzana inkoni yayo mu gihugu cy'u Burundi nk'uko izayijyana ku isi yose. Urumva icambere avuze ko mu Burundi ngo bariko barategura jenoside, mugabo ngo bariko bayitegura nibo bazapfa, ngo kandi Imana igiye kuzana inkoni mu Burundi ngo igiye kuyizana ku isi yose. Ico gihe urumva nimba isi yose igiye kurimbuka, Uburundi nta cotuma ufokasinga ku Burundi ko twese tugiye kurimbuka, ariko ico nagaciyemo, reka ndakwereka ibintu bikomeye mu nyuma. Ni ukuvuga rero Imana inyereka amakaritsiye azahanwa cyane. Imana inyereka karitsiye ya Kiriri, aho ubutegetsi n'amategeko biterwa byo kwica abantu no kwangiza ubucamanza, aho hazarimbuka cyane, harimburwe n'indege z'Abanyamerika. Tugejeje aho ngo hazonibwa n'indege z'Abanyamerika. Abanyamerika uzu barabe mu bisanzwe Abanyamerika bafise ico bita interest zabo. Mu bihugu ata interest direct bafisemwo, ni gake bajanayo ibikoresho vyabo, canke ibikoresho kubijana mugabo gake bajanayo abantu babo. Sinumva rero ukuntu indege yo muri Amerika yoza kubombinga muri Kiriri. It's unlikely. Ni muri histoire ya Amerika, ahantu hanini bakunda kwintervenir mu bihugu vy'Abarabu, kenshi na kenshi kubera bavuga ngo hari abateroriste, kumbure bamwe bivuga kubera hariho petrole. Baheruka gushira ingabo muri Afrika kera cane, nibaza muri Somalia mu myaka ya 90, ariko kuva ico gihe ni gake. Muri Libya bo barahateye amabomba, ariko ni gake. Mu Ikiriri Burundi c'est pas très probable, ariko umva haheze imyaka 10 ntawuzi rero ko uwo mubazi yovuga ati turacabirindiriye, c'est pas.
Imana yongera kunyereka karitsiye ya Nyakabiga irambwira ngo amaraso y'abahutu yahamenetse yibishwe n'abacangisheke. Imana irambwira ngo ayo maraso izaza kuyahora. Imana yongera kunyereka muri kaminuza y'u Burundi ubusambanyi buhabera, irambwira ngo n'inda zihakorerwa aho ngaho naho hazahorwa inkota. Imana yongera kunyereka mu Kamenge amaraso y'abatutsi yahamenetse, ayo nayo azishyurwa. Imana yongera kunyereka mu Kanyosha amaraso y'aba FNL yahamenetse nayo azishyurwa. Imana yongera kunyereka ku Musaga amaraso y'aba FNL yahamenetse nayo azishyurwa. Ni ukuvuga ngo rero Imana inyereka yuko ibyo byose Imana igiye kuzabihanira mu gihugu cy'u Burundi. Imana rero inyereka ko iyo ntambara izaba, aho intambara rero itazakomera ni mu Kinindo. Imana yambwiye ko nta maraso menshi yahamenetse. Mbega aho yavuze ubwa mbere hari mu Kiriri niho yavuze ko abanyamerika bazobombinga, hanyuma baravuze amakaritiye menshi abantu bazobona ibara, mugongo mu Kinindo hazosigara ho kuki. Hoho ntihoba hari abo bategetsi bagira ayo mategeko nk'abari mu Kiriri. Burundi ndabuzi neza mugabo nibaza ko Kinindo na Kiriri sinzi ubudasa bunini buhari. Bon, abari Bujumbura mwombwira icotuma mu Kinindo hasiduka canke mu Ikiriri hanyuma Kinindo hagasigara. Bon, muraja kunsigurira bazi mu Burundi. No mu Ngagara igipande kimwe Imana yabwiye ko nta maraso menshi yahamenetse. No mu Ijabi igipande kimwe hari amaraso yambwiye ko ahantu hatamenetse amaraso. Ni ukuvuga ngo amakaritsiye yamenetsemo amaraso menshi niyo azongera gupfamwa abantu benshi. Ni ukuvuga ngo intambara rero izabandanya, izaba ari igihugu cyose, ntabwo ari igisagara gusa. Ariko mu gisagara no hazapfa abantu benshi kubera hazahurira indege zitandukanye. Hari indege z'Abanyamerika, hari indege za MONUSCO, hari indege za Afurika y'Epfo, hari indege za leta y'u Burundi, hari indege za CNDD-FDD zimwe n'ababwiye yateguye kuzakoresha jenoside. Ni ukuvuga ngo rero hinge hari indege z'Abanyamerika n'indege za MONUSCO. Indege za MONUSCO zoja i Burundi gukora iki? Hanyuma ngo indege za leta y'u Burundi n'indege za CNDD, kandi CNDD ari gutwara ifise indege zazo prive z'umugambwe n'indege okay, komeza. Muri iyo ntambara rero iyi ntambara izamara amezi 3. Turebe rero urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Turusanga muri Danieli ikigabane cya 5 umurongo wa 25 gushika kwa 30. Avuze urupfu rwa Nkurunziza ndazi bamwe ngaho mugomba kuvuze yari yasuye yabivuze ariko rindiro ryo kumviriza. Ndazi uvyumvise ukagiza nkaha ukabukeje ngaha ntutangure kuvuga amajambo ngo urumva ngo yari yavuze rindiro ryo kumva ko atariko yavuze, ko atariko yabivuze. Intambara y'u Burundi tuyisanga muri Yeremiya ikigabane cya 15 umurongo wa 2 gushika kwa 4. Twongera kwisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi ikigabane cy'ikenda umurongo wa 1 gushika kwa 6. Kandi twongera kwisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ikigabane cya 14 n'umurongo wa 14. No kuvuga rero iyo niyo ntambara y'u Burundi. Iyo ntambara izamara amezi 3. Iyo ntambara rero iri kuba mbere y'uko isoza, ubwo ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza buzabuvuyeho, Perezida Nkurunziza azapfate. Imana izamuteza gusubiranamo n'abasendede bagenzi biwe. No kuvuga akaba azicwa na General Adolphe. Avuze ngo gusubiranamo ivyo yashaka yavuze ko gusubiranamo abarundi bakunze kubikora ariko biraryoshe kuvuga. Mugongo azokwicwa na General Adolphe. Mwibuke General Adolphe Nshimirimana yapfuye imbere ya Nkurunziza. Ni ukuvuga ngo Perezida Nkurunziza amaze gupfa, General Adolphe n'igine ekipe y'igipolisi n'abicanyi bateguranye na jenoside na za ntera hamwe ziwe. Ni ukuvuga ngo Imana izabarimbura. Nimara kubarimbura abazungu bazashaka kwimika Buyoya. Buyoya rero this is painful. Bon, ni utavyumvise la suite des événements uko ibintu bizogenda, nibaza ko tukibitegereje ubuhanuzi hagiye bumara igihe kirekire. Adolphe azokwica Petero Nkurunziza, perezida w'u Burundi,
hanyuma Adolphe nawe Imana imurandura n'abicanyi biwe na za nterahamwe ziwe, hanyuma abazungu bace bimika nyakubahwa Petero Buyoya. Pour rappel, ku bantu mutari ngaha, ku bantu kumbure badakurikirana ivy'Uburundi birashoboka. Adolphe yapfuye nuvuga nk'imyaka 5 imbere y'uko Petero Nkurunziza apfa. Ko bapfuye peut-être ubwo buhanuzi bwe bwarakoze, mugabo très redoutable. Hanyuma ku bandi baba batabizi neza, Major Petero Buyoya yahoze arongoye Uburundi inshuro 2 wanashaka. Nawe yitavye Imana nibaza mu mwaka umwe na Petero Nkurunziza mu ma circonstances atandukanye. Petero Nkurunziza yari umuperezida w'u Burundi, Pierre Buyoya sinzi yakora muri za Sahel, za Mali n'ahandi, mugabo yapfiriye mu bitaro vyo mu Bufaransa, yishwe bamwe bavuga ngo na cakiza bita Covid. Bashaka kumwimika n'agatsiko kiwe nawe. Imana iramya mu gatsiko kiwe n'agatsiko gakomoka i Bururi. Imana ntikigakeneye, ikeneye ku Burundi buyoborwa n'abakristo. No kuvuga rero ako nako Imana izakarimburana na Buyoya, Buyoya azapfa aje kwima ingoma bugira kandi. Imana ikaba itaramunezere kuko n'abakorana n'ikuzimu. No kuvuga kandi rero akaba arashyigikiye ubutegetsi bwateguye jenoside mu Burundi kuko n'aba Buyoya azapfa nivyo yarapfuye, mugabo ntabwo nibaza ko Buyoya atapfuye ari kurondera kuza gutegeka Uburundi. Naza ko ari nuance novuga. Umwicanyi nkabo kubera ngako ibyaha bye byaboneka ngo bijye mu bucamanza, hamwe n'abo bantu ibyaha byabo banga ko byajya mu bucamanza. Niyo mpamvu bazicira Perezida Nkurunziza kubera zaba hari byatumvikanyeho nabo. No kuvuga ngo rero ibyo bihejeje intambara y'u Burundi zahagarikwa n'umusoda ufite ipeti rya Sergeant Major. Uyu musoda no umukristo. Uyu musoda rero azayihagarika za Burundi igihe cy'umwaka umwe. Amaze kuyobora umwaka umwe azimika abakristo. Umusoda w'umukristo Sergeant Major mbekashe ninde? Hari umuntu yobaze mu Sergeant Major w'umukristo hajya i Burundi twizeye ko araza kudukiza. Sergeant Major niwe mu nazoza gutabara Burundi kugira ngo batunganye igihugu cy'u Burundi. Ibyo bihejeje azatanga ubutegetsi mu banyepolitiki bazaba batapfuye, harimo na Nyangoma. Uwo rero abanyepolitiki bazashyiraho ayoboriye ibiringo bibiri igihugu cy'u Burundi. Okay, reka dusubize inyuma. Asubire inyuma avuze ngo bazoca bagiha abakristo. Neza ko umuntu asubira inyuma yavyumva neza. Rani kuzimu. No kuvuga kandi rero akaba arashyigikiye ubutegetsi bwateguye jenoside ni ibingibi. Imana impijambo mu gusubira mu byagezwe ikigabane cya 28 guhera ku murongo wa 1 gushyira ku wa 14. Imana impijambo mu migani ikigabane cy'8 umurongo wa 15 gushyira ku wa 18. Imana impijambo muri Zaburi mu bucamanza. Niyo mpamvu bazicira Perezida Nkurunziza kubera zaba hari byatumvikanyeho nabo. No kuvuga ngo rero ibyo bihejeje intambara y'u Burundi zahagarikwa n'umusoda ufite ipeti rya Sergeant Major. Uyu musoda no umukristo. Uyu musoda rero azayihagarika za Burundi igihe cy'umwaka umwe. Amaze kuyobora umwaka umwe azimika abakristo. Okay, azayobora Sergeant Major azayobora umwaka umwe aca giha abakristo. Take note, azayobora umwaka umwe aca giha abakristo. Reka tumva abakristo bazogiha ko ari ba pasteur kugira ngo batunganye igihugu cy'u Burundi. Ibyo bihejeje azatanga ubutegetsi mu banyepolitiki bazaba batapfuye, harimo na Nyangoma. Uwo rero abanyepolitiki bazashyiraho ayoboriye ibiringo bibiri igihugu cy'u Burundi. Ibirungo birabishoje azasubiza igihugu wa mukristo ni uzayobora nk'umwami, ni uzayobora nka Dawidi. Ubutegetsi bwiwe buzasozwa n'igihe azasazira, ntabwo azajya atorwa kuko nta matora azongera kuba mu Burundi. Donc Nyangoma kubera ki uwo muserege giha Nyangoma ntashoka gihe uwo mukristo straight away, kuko manda zibiri za Nyangoma Nyangoma ntaje dupfa. Nyangoma neza ko ari umupolitisi w'injyamunyu, ariko Imana igomba kugiha umukristo kubera ko banza kukinyuza mu ya Nyangoma ntishoke giha straight uwo mukristo. Ngo Nyangoma azogitwara amanda zibiri, hanyuma none bacagiye umukristo azogitwara kugeza apfuye. Oh boy. Tureberera ibyiza biza mu gihugu cy'u Burundi. Twereke ibyiza biza mu gihugu cy'u Burundi ni ibingibi.
imana impa ijambo mu gusubira mu byagezwe ikigabane cya 28 guhera ku murongo wa mbere gushyira ku wa 14. Imana impa ijambo mu migani ikigabane cy'8 umurongo wa 15 gushyira ku wa 18. Imana impa ijambo muri za abafise bibiliya mudusomere abakristo abantu mufise bibiliya ngaho mu maboko muze mwugura kuri iyo mirongo mudusomere twumvirize ibivugwamwo ya 91 yose. Imana irambwira ni imigisha izasesekara ku gihugu cy'u Burundi ku bantu bayumvira. Imana irambwira ngo abantu baha amasezerano bose, abemerewe amazu, abemerewe imiduga n'abemerewe akazi keza, ibyo byose bizasohora cyangwa bizabashikaho iyo ntambara y'u Burundi iheze. abemerewe amazu, abemerewe akazi, abemerewe imiduga, abo bantu bavyemerewe ryari? Niyo step sinumvise igihe umunsi twemerewe amazu n'imiduga, ndimwo mu bantu bazoronka umuduga canke inzu, bigenda gute? Bemererwa bate? hari igitabo? Ni ukuvuga rero Imana inyereka ubutunzi aho buzatuma igihugu cy'u Burundi kigira umugisha. Imana inyereka ibitoro biri mu butaka bw'u Burundi, inyereka inzahabu. Le ridicule ne tue pas. The irony. Igitoro, Uburundi burakenya igitoro, igitoro, nta gitoro gihari Burundi, kirakenya igitoro. Ntusuye kuvuga ibintu by'igitoro i Burundi ngo kizobanywa nawe. Imana irambwira ibyo ni byinshi cyane, ngo ariko ibyerekanye ubu ngubu babirwaniramo, ngo izabyerekana ku ngoma y'amahoro. Ni ukuvuga ngo rero aho niho hazaba igihugu gitemba n'amata n'ubuki cy'u Burundi. Icyo gihugu Imana ikaba izacyongera, izongeraho intara ya Kigoma iri muri Tanzania, izongeraho akarere ka Uvira kari muri Kongo. Ni ukuvuga Imana izaba igihugu cy'u Burundi kandi cy'umugisha. Imana rero wow, Ikigoma haja ku Burundi na Uvira haja ku Burundi. Man. inyereka amahoro menshi mu gihugu cy'u Burundi. Imana inyereka imbaraga z'Imana mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi bakora ibitangaza, bazana n'abantu bapfuye bakiza amasiba. Umuti wasibuza muri Makamba, hazakurikira ibitangaza byinshi mu Kamenge, Kanyosha. Ni ukuvuga no muri Bubanza, aho naho na ahantu Imana izakorera ibitangaza bihambaye mu gihugu cy'u Burundi hamwe ni Makamba. Ni ukuvuga aho hantu rero abazungu bazava mu isi yose, abashinwa, hanyuma ab'Ingozi, abo mu Cankuzo, ab'Igitega, ab'Ibururi, abo mu Kayanza, abo mu Kirundo, abo mu Carama, bo nta imigisha ntizabageraho. n'abandi banyaziya n'abirabura baje kureba ibyo bitangaza bizabera mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero abarundi bazahita bahaguruka bajye ku isi yose, bajyana ubutumwa mu Barabu, mu Bushinwa, mu Buyapani, muri Korea y'Epfo, muri Amerika, mu Burayi. Ibyo bimaze kuba, kubona visa y'igihugu cy'u Burundi bizaba bigoye kurusha kubona visa y'igihugu cya Amerika muri iki gihe, cyangwa y'igihugu cya Canada, kubera kugira mu Burundi bizaba bikomeye, kubera kizaba ari igihugu cyatewe agateka, kizamera nka Israel ya kera itarandura. Ni ukuvuga ngo rero kukibonamo ubuhungiro cyangwa kugituramwo bizaba ari umugisha ukomeye, ntabwo bizajya yibonwa na buri muntu wese ku isi. Okay, abantu bose muri kumva ino video, Uburundi bugiye kuba iparadizo. Umutama yadusigiye itongo, umuntu afise umuriyoni w'amadolari awuritugurire ibintu bitaratangura kuzimba. Ni ukuvuga ngo intambara izahita ikomeza, igende ku isi yose, igende za Afurika y'Epfo, za Gabo, za Kameruni. Imana inyereka Afurika y'Epfo kubera ibyaha byakorerwa n'ubusambanyi n'umurengo w'abazungu bafise baho, izabateza inkota ikomeye. Imana inyereka intambara igihugu cy'Ububiligi nayo izabateza inkota ikomeye. Imana inyereka igihugu cy'Ubwongereza izagiteza inkota ikomeye, ubwo Umudage aziyoberanya akavukira mu Bwongereza, akiga mu Bwongereza, akigira umwongereza, akayobora. Okay, reka ngeze aha nibaza ko dukwije iminota 19. Ico nashaka kuvuga gusa ni ico nashoboye gukurikirana ivyo bindi vyo mu Bubiligi no mu Budage no mu Bwongereza no mu Faransa, kumbure bazorimbuka ntibituraba twebwe ko siyo turi aburi mu mbabarire. Ariko uko kuntu yavuze ngo Nkurunziza azokwica, donc Nkurunziza no Raja Nkurunziza, Adolphe azokwica Nkurunziza, mugabo Adolphe acafa imbere ya Nkurunziza. Hanyuma ngo umusereje azogifate, ngo agihe Nyangoma gitwara imanda zibiri, ngo agihe umukristo gitwara gushika isi ishaje. Mbona izo ntambara yavuze haheze imyaka 10. Inyuma muri iyo myaka 10 harabaye ingwano muri Yemen, harabaye ingwano muri Somalia, of course yamaho, ijya ngwano muri Eastern Congo niyaza ko yavutse
igenda igaruka, hariho intambara yo mu Burusiya ije vuba, ariko akavuga ngo intambara mu Bubirigi, muri Angleterre, nibaza ko kumbura bizoshika, ariko kuva ubwo butumwa bubonetse haza imyaka 10 kandi je ndabanza kubona ibushane birenze. Sinzi rero aba bantu Imana imbabarire nimba ariyo yabatumye, ko ndeka kubesha, kurya harimo part yavuze ati bantu bukwemera, ibanga ryo kwemera n'agatangaza, ego cane Mukama, turemera ugupfa kwawe. Okay, kandi turakenguruka. Je rero nibaza yuko ibi bintu sindatahura mu vy'ukuri iyo baba bivanye, ariko ngerageje gukurikirana urukurikirane rw'ibintu, numvise ibintu vyinshi cane turi muri Tanzania, twarumva vyinshi cane gose, ariko uvyumvirije ugashiramo ubwenge ukumva ntibifaditse, kandi na l'histoire yatweretse ko bwari ububeshi. Gusa sindamenye exactement motivation canke ahantu babikura, kuko umenga birimwo ordre, nk'umuntu ari kubivuga umva ko harimwo ibice vyo muri Bibiliya avuga nyene nk'uko umenga n'Imana yabimuhaye, kuko biragororotse, nta bintu ariko arajidikanya, nta bintu vyo kujidikanya, ibisagara bivuga neza nyene, iki na kiriya na kiriya na kiriya na kiriya, kandi urabona ko ari umunyarwanda n'ubundi ngira ngo yoba atanabuzi cane, ukumva umenga harimwo ukuri guhagije. Unaravye hejuru ushobora kubona uvuga uti ba bantu bavuga ko bazopfa barapfuye, abantu bazopfa, uvuze ko nakazopfa uba ufise 100% chance yuko you are right. Uvuze uti nakazopfa, ico gihe ushobora mugabo ntuzeye uko urutonde rw'abantu bapfa niho, canke umunsi bazopfa, canke ama circonstance nivyo bishobora kwerekana ko wavuze ukuri canke wabeshe. Sino uvuze ngo nakazopfa ivyo tubizi. Nico nashaka kuvuga, kuko ndavuze kubera ubu naho nyene nataka kumva ubundi buhanuzi ngo ibintu bizogenda ukunge, igihugu twagihaye naka, ibintu n'ibi na biriya, ariko utamenye babikuye kandi bidafite ishimikiro. Sawa rero, abakristo bari ngaha mumva ubuhanuzi mumbabarire, sishatse gutuka Imana cyangwa kuyihinyuza, mukomeze mwumviriza, ariko kenshi na kenshi muhitemo neza, rimwe shitani nawe n'umubeshi. Sawa rero, mugire umunsi mwiza. Au revoir, bye bye.